Umubare w'abantu bapfiriye mu mutingito ukomeye muri Indonesia wageze ku bantu 162. Abagera kuri 100 bakomeretse bikomeye muri uyu mutingito wibasiye intara ya Java y'uburengerazuba. Benshi bakubiswa n'amazi igihe yahirimaga. Izingiro ry'uyu mutingito riri hafi y'umujyi wa Cyangu, aho abatabazi bari kugerageza kugera ku barokotse bagotewe munsi y'ibinonko. Umuvugizi w'ibitaro Sinamani Hospital byo mu karere Juliana Aritonag yavuze ko abatabazi bari gufasha kuzana izindi nkomere ku ivuriro. Abakozi bose b'ibitaro byacu harimo n'abari mu kiruhuko baje kudufasha. Naho ku bijyanye n'imiti dufite ihagije kuko twabonye imfashanyo y'urwego rw'ubuzima hano. Turizera gusa ko nta yindi mitingito iza kongera. Amashanyarazi n'amazi nabyo byagizeho ingaruka. Abaturage babarirwa mu bihumbi bahunze ako karere. Umutingito ufite 5.6 ku rwego rw'imitingito wumvikanye mu birometero 100 uvuye mu murwa mukuru Jakarta, aho abakozi basohowe mu biro igihe amazu yatigitaga. Mbere y'umukino wabo wa mbere mu gikombe cy'isi, abakinnyi ba Irani bacecetse igihe indirimbo yubahiriza igihugu yaririmbwaga mu kwifatanya n'abigaragambya mu gihugu cyabo. Abafasha abakinnyi nabo ndetse n'abafana babo nabo bacecetse. Irani yakinnye n'Ubwongereza, abakinnyi babwo bapfukama mbere y'umukino nk'uko byagenze mu mikino yabanje mpuzamahanga nk'uburyo bwo kwamagana ubusumbane. Ariko Ubwongereza kimwe n'andi makipe y'ibihugu byo mu Burayi byahagaritse umugambi wabyo wo kwambara igitambaro cy'abakapiteni cyerekana gushyigikira uburenganzira bw'abatinganyi. Byakozwe nyuma yo guhabwa gasopo n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ko ibyo bitambaro binyuranye n'amabwiriza kandi ko abakinnyi bashobora guhanwa. Ubwongereza bwatsinze Irani 6-2. Senegal ikaba iri gukina n'Ubuholandi, naho Wales cyangwa Pays de Galles irakina na Leta Zunze Ubumwe za Amerika saa moya ku isaha mpuzamahanga ya GMT. Muri Irani kandi imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu iravuga ko abigaragambya 13 bishwe n'inzego z'umutekano za Irani zitwaje intwaro bikomeye mu gihe cy'amasaha 28 ashize mu turere tw'Abakurde mu burengerazuba n'amajyaruguru ya Irani. Umuryango Kurdish Gengu ukorera muri Norvege uravuga ko benshi mu bapfuye bazize amasasu yamishwe ku mijyi ya Pirasharham, Marivan ndetse na Javanurd. Abigaragambya 6, umwe urimo w'imyaka 16 y'amavuko, byizerwa ko bapfuye ku cyumweru igihe baraswaga n'inzego z'umutekano. Imyigaragambyo ikaze yamagana guverinoma imaze igihe yarasembuwe n'ishyingurwa ry'abantu bandi bishwe mu gihe cya vuba giherutse. Ibiganiro by'amahoro mu murwa mukuru wa Kenya bigamije guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo byasubitswe mu gihe imirwano ikomeje n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Perezida William Ruto yagiye i Kinshansa mu mpera z'icyumweru gishize guhura na mugenzi we wa Congo Felix Sthisekedi. Yabwiye abanyamakuru ko ingabo z'akarere zirimo n'iza Kenya zibarirwa muri magana zizazana amahoro ku ngufu. Yavuze ko Kenya izakora ibyo ishoboye byose kugira ngo umuhate w'amahoro ugerweho. Twiyemeje mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba gukora ibishoboka byose kugira ngo dufashe umukuru w'igihugu, dufashe leta ya Congo hamwe n'abaturage ba Congo kugira ngo iki gihugu gishobore kubona amahoro. Ni mu nyungu zacu, byaba muri rusange cyangwa umwe ku giti cye, ko tubona amahoro mu karere. Guverinoma ya Congo ishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23, ibirego u Rwanda ruhakana. Zimaze igihe zifata akarere kegereye Goma. Hari amakuru avuga ko abakuru b'ibihugu batumweho muri Angola mu biganiro ku wa 4. Iyi ni BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc.com. Urukiko rw'ikirenga rw'ubujurire muri Afurika y'Epfo rwategetse Jacob Zuma wahoze ari perezida gusubira muri gereza nyuma yo kwemeza icyemezo cy'urukiko rwo hasi rwanzuye ko irekurwa rye ku mpamvu z'uburwayi ryanyuranye n'amategeko. Mu mwaka ushize Zuma w'imyaka 80 y'amavuko yakatiwe gufungwa amezi 15 kubera gusuzugura urukiko yanga gutanga ubuhamya mu iperereza ry'ibyaha bya ruswa. Ifungwa rye ryasembuye imyigaragambyo yaje mu bwicanyi mu ntara ya KwaZulu-Natal n'ibindi bice byo muri Afurika y'Epfo bwishe abantu barenga 300. Bwana Zuma yafunguwe nyuma y'amezi 2 gusa muri gereza nyuma y'uko abanyamategeko be bavugiye ko afite uburwayi bwishi
butigeze bugaragazwa ku mugaragaro. Florentine. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze yaraheje kubabwira mu kanya Prida yuko umugwi w'abacamanza bose bari mu rubanza rwa Jacob Zuma mu rwego rusubiramwo rwa sentare na nyuzwa muri Afrika y'Epfo bashimangiye ingingo yari yatanzwe n'urwego rwo hasi ku kirego c'uko uwo yari umukuru w'igihugu Jacob Zuma yahawe uburenganzira bwo kudashigwa mu munyororo igihe yakatigwa gufungwa amezi 15. Ingingo ya sentare yagenye yuko bamuha umwidegemvyo hashingiwe ku magara yiwe, bikaba vyakozwe mu buryo budakurikije amategeko nk'uko urwo rwego rwa sentare rwabivuze. Zuma w'imyaka 80 yahawe uwo munyoro w'amezi 15 kubera icaha co kukengera sentare aho yari yatumwe ko kwitaba abariko bakora amatohoza ku caha ca ruswa camenyekanye nka state capture. Abantu bagera ku 300 bari yaguye mu myerekano yabereye kwa Zulu-Natal no mu bindi bice by'igihugu kubera ifungwa rya Zuma. Inkuru ya Pumzafurhani muri shikirizwa na Ivete Kabatesi. Urukiko rukuru rw'ubujurire rwasanze irekurwa ry'agateganyo rya Jacob Zuma rishingiye ku mpamvu z'ubuzima ritajyanye n'amategeko, ruhita rutegeka ko asubizwa muri gereza. Icyemezo cy'inteko y'abacamanza kandi kivuga ko abayobozi ba gereza bagombye kwemeza niba igihe uwahoze ari perezida yamaze hanze mu buryo bunyuranije n'amategeko kigomba kubarwa cyangwa ntikibarwe ku bijyanye n'igihano cye. Zuma yaramaze amezi 2 gusa ari muri gereza ubwo yarekurwaga kubera impamvu z'ubuzima mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, nyuma y'icyemezo cy'uwayoboraga gereza icyo gihe Arthur Fraser. Jacob Zuma w'imyaka 40 y'amavuko yavugwaga ko afite uburwayi butatangajwe buri ku rwego rwa nyuma, hanyuma afungurwa hadashingiwe ku cyemezo cy'inteko y'abaganga, ibintu byari binyuranije n'amategeko. Ishyaka riri ku mwanya wa mbere mu yatavuga rumwe na leta Democratic Alliance, nimwe mu miryango itegamiye kuri leta, byatanze ikirego mu rukiko bakaba bagitsinze. Abunganira Zuma mu mategeko bavuga ko akeneye kwitabwaho n'abaganga mu buryo bitashoboka muri gereza, kandi ko bashobora kujyana icyo kibazo mu rukiko rwisumbuyeho, bizera ko abacamanza baho bazashimangira ifungurwa rye ry'agateganyo. Inkuru ya Pumzafurhani. Tuje muri Republika ya Demokarasi ya Congo aho umukuru wa Kenya William Ruto uno munsi yagize urugendo i Kinshansa, umugwa mukuru w'ico gihugu. Perezida Ruto yabonanye na mugenzi wa Congo Felix Sthisekedi. Uwo muhonano wabo ukaba wabaye mu gihe hasibijwe ibiganiro vyari bitegekanijwe gutangura uyu munsi nyene i Nairobi muri Kenya hagati ya leta ya Congo n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu ntumbero yo kurondera amahoro mu seruko bwa Congo. Ico gice c'igihugu kirangwamo imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho na cane umugwi M23 umaze igihe warasubiye kugwana uranafata ibice bitari bike by'akarere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Pwimendi ku Magenga ari Nairobi. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru bahejeje kubonana, abakuru ba Kenya na Congo bavuze yuko ikibazo c'ingana amahoro yogaruka mu buseruko bwa Congo arico nyamukuru bashimikiyeko. Ahagararanye na Perezida William Ruto wa Kenya, Perezida wa Congo Felix Sthisekedi yasubiyemwo ivyo yaramaze kuvuga ko igihugu ciwe cagabwe ko igitero n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Sthisekedi yashimiye Ruto ko kuva ashitse ku butegetsi mu kwezi kw'icenda guheze yerekanye ishaka ryo gufasha Congo kugarukana amahoro. J'aimerais également le remercier pour le soutien. Ndashaka kumushimira kubera gushyigikira igihugu cyacu kuva ageze ku butegetsi. Perezida wa Kenya Ruto yerekanye ko afite ishyaka rikomeye ryo gufasha igihugu cyacu gusubira mu nzira y'amahoro, amahoro tumaze imyaka 20 turi gushaka. Igihugu ca Kenya kirihatiye cyane ico gikorwa, kiri mu bihugu vy'ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko byarungitse ingabo gufasha kugarukana amahoro muri Congo. Ariko hakomeje kubazwa ibibazo vy'ico izo ngabo zizokora, na cyane ko zizoja mu bikorwa byo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. N'uyu munsi William Ruto yongeye kukibazwa. We have many peacekeeping troops. Dufise ingabo nyinshi zo gucungera amahoro muri Congo, ariko tubiravye nk'umuryango w'akarere ntitubona ko ayo mahoro yo gucungera ahari. Nico gituma hakenewe cyane ko haba inteko zo kubahiriza amahoro biciye mu ngabo za Afrika y'ubuseruko. Inshingano z'izo ngabo z'akarere
nizo inteko za Kenya zisunga mu butumwa zagiyemwo muri Congo. Uretse kurungika ingabo, uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yahawe ubutumwa n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC bwo gufasha kugira habe ibiganiro hagati ya leta ya Congo n'imigwi yitwaje ibigwanisho irangwa mu buseruko bw'ico gihugu. Ibiganiro vyari bitegekanijwe gutangura uyu munsi, ariko vyasivye ku munota wa nyuma. Umuntu akora mu itegurwa ry'ivyo biganiro atashimye kumenyekana izina yabwiye BBC ko mu gihe vyasa n'ivyatunganye ngo ibiganiro bibe, batangajwe n'ingene leta ya Congo isa niyerekanye yuko atagushaka kugaragara ko kubizamwo. Leta ya Congo yavuze ko itazokwemera kuganira n'umugwi M23 utavuye mu turere uherutse kwigarurira ukanashira ibigwanisho hasi, ivyo uwo mugwi wavuze yuko utazokora. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru bahejeje kubonana, abategetsi ba Congo na Kenya ntaco bavuze kuco bacasibije ivyo biganiro n'isango rishasha vyoba vyimuriweko. Pwemende ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Inyuma yaho leta y'u Rwanda itanguriye guhimiriza abanyagihugu kureka gukora no kugurisha inzoga bitunganirije bonyene mu buryo bwa gakondo canke bwa kinyarwanda muranunga zizwi nk'ikigage n'urwagwa, hirya no hino muri ico gihugu hagenda hatanguzwa inganda zenga izo nzoga mu buryo bwa kijambere. Leta ivuga yuko kunywa inzoga za gakondo ngo bishobora gushira ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga ngo kuko ziba zitujuje ubuziranenge. Umunyamakuru wa BBC Ive Bucana yagendeye uruganda rwa mbere muri ico gihugu gwenga ikigage mu karere ka Kamonyi mu majepfo y'u Rwanda, adutegurira inkuru ikurikira. Iyi ngiyi dufasha gukonjesha ikigage kugira tubone uburyo dushyiramo sode. Uwase Gislaine ukurikirana imirimo yo kwenga ikigage cyo mu ruganda rwa Speak Limited agenda asobanurira uko mu rwengero rwabo babigenza. Pasto ishinzwe kwica mikrobe zose ziba zasigaye mu kigage. Ni uburyo butamenyerewe mu Rwanda, butandukanye n'uburyo bwa gakondo bwo kwenga ikigage. Uru ruganda rumaze igihe gito rutangiye kwenga ikigage, bahaye izina ituro cyengwa mu masaka n'ibigori. Uwimana Delphine, umuyobozi w'uruganda, yambwiye impamvu y'iki gitekerezo cy'uruganda rwenga ikigage. Nubwo ari uruganda rw'ubucuruzi, ariko inyungu nyinshi zari izo mu gufasha abaturage, cyane cyane ko icyo gihe hari impungenge y'isoko ry'amasaka. Ikindi hari ukubona ikigage cy'umwimerere ko cyujuje ubuziranenge. Waba ufite ubukwe abantu ukajya bapfundurira nta uhereza ikibido ngashyireho umuheha. Namubaje kandi umwihariko w'ikigage bakora ugereranyije n'ikigage cya gakondo. Abantu bagenda basobanuka bakeneye ibintu byujuje ubuziranenge, wanywera hariho hose nta pfunwe ufite, watwara ukamaza igihe ushakiye nta kibazo ufite ngo bizangirika. Abantu babone cya kigage nyarwanda bari bamenyereye, ariko noneho kije mu buryo buvuguruye, gipfundikiye mu icupa, gitwarika mu ikese, kijya muri frigo, kandi cyane cyane n'amasaka abone n'agaciro kuko ubona ko yaratangiye kugenda acika mu bihingwa mu Rwanda cyane. Iki kigage kigura amafaranga 500 ku icupa, ni mu gihe igisanzwe cya gakondo icupa riri hagati y'150 na 200. Gusa ikigage cya kijyambere ngo nyuma yo kukenga gishobora kumara umwaka mu icupa. Hamwe na hamwe mu tubari turi mu byaro batangiye gusogongera ku kigage cya kijyambere nubwo bavuga ko gihenze. Biraryoshye ariko uko mba nta bushobozi mfite kagafaranga, urabona amacupa 2 kuri ngewe ni amasukari angahe, none se harya 500 ejo 500 ubwo mwana ndera se yanywe. None ikigage cya gakondo se mwakenywaga kuri makeya? Ahubwo twaranakishigishiraga, twahingaga amasaka, twari tugifite imirima. Bagira kinywe cyera nicyo kinyo cyo ko kiba kiyunguruye cyo mu ruganda nyine tupanye ritoya. Bitewe n'akarere, hamwe cyitwa ikigage, ahandi bakavuga umusururu cyangwa amarwa. Aho kitaragera bo baracyangwa icya gakondo. Turacyangwa iki ngiki cyacu abakecuru bakuze baba badushakiye. Muri make tuzabicunga tubire koko niba gikoze neza kirenze icyo aba bakecuru bacu baba bakoze tuzakinywa nacyo. Zimwe mu mbogamizi abayobora uruganda rw'ikigage bagaragaza zirimo iz'ibikoresho byo kugishyiramo bihenze, bikiyongeraho ingorane zo kukigeza mu gihugu hose. Ibikoresho byo gupackaging mu byo gushyiramo ikigage ni imbogamizi ikomeye, n'ubu iri mu bintu navuga ko bisubiza inyuma ubucuruzi bwacu, kuko niba uri bukenera icupa ukarikura hanze y'igihugu, crate nini mu Rwanda ubu nta muntu uzikora.
ikindi urumva yari amasaka kuko atangiye gucika, amasaka ari guhenda cyane. Ikiro cy'amasaka ntabwo kirajya munsi ya 500 kuva twatangira. Abategetsi b'akarere ka Kamonyi bavuga ko uru ruganda ruri mu mugambi wa leta wo gushishikariza abaturage kureka gukora no kugurisha inzoga za gakondo. Leta ivuga ko zishyira ubuzima bwabo mu kaga kuko ziba zitujuje ubuziranenge. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Kamonyi. Arakoze Yves Bucyana. Ikigagi rero ngira mu Kirundi twokigereranya n'inzoga y'impeke. Kuri BBC ntayo dufise yo kubahonja, ariko tubahonja ariko ku runana rwo hejuru. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Cedric se ko numva yagiranye ibibazo na mukase, turabyumva ngo tubikoreho iki. Nuko umureka kabagumya ahangaha, nimbona umwanya nzajya kubaza mugene numva uko bimeze. Cedric ndamuzi ntakira umwana mwiza firi. Amaze igihe yarigize ikirara yarananiye mugeni. Yigize ikirara gutese? Aha, sinzi impamvu wowe utabizi kandi Cedric Nyarurembo yose imaze kumumenya. Ahubwo ngiye ndumva tutamusiga. Ukumva twamusiga he? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe. Umunyarwanda Kadi Salma Mukansanga ari mu basifuzi bake batoranijwe kuja guhagarikira inkino zo guhiganirwa igikombe cy'isi umupira w'amaguru zaraye zitanguye ejo muri Qatar icese. Salma Mukansanga kandi ni umwe mu basifuzi babiri b'igitsina gore batoranijwe muri ico gikorwa cyo guhagarikira izo nkino z'igikombe cy'isi. Yageze aho ashimwa kuri urwo rugero gute. Mugenzi wacu Ivete Kabatesi yigeze kuganira nawe muri iki kiganiro tubasubiriramo. Nakundaga umupira w'amaguru, nigeze kuwukinaho gatoya, nsanga nta mahirwe mfite yo gukomeza, nibwo natangiye nyine kwinjira mu bintu byo gusifura, kuko hari umuntu wanshishikaje arambwira ati gusifura ushobora gukomeza muri football kudakina ariko ugasifura. Nanjye nuko naje nyine ntangiye ndi umusifuzi wo hasi, urwego rwo hasi, nkishakisha ntaramenyaho ko ibintu bimeze. Umaze imyaka ingahe se ukora ubusifuzi? Ni nkayibaye 11 buriya. Warabyigiye gusifura? Na amahugurwa baduhaye kwishirahamwe ry'umupira w'amaguru, twabonye amahugurwa, ikiba gisigaye ni pratique ntawe yikura atari mu match. Ugatangira kuri za match zero ku rwego rwo hasi ukimenyereza, then n'imipira myinshi ugakora imikino myinshi, nibwo umenya amakosa ukagenda uyamenya ukuntu yitwaramo kurikije amategeko y'umupira w'amaguru. Harya Salma usifura imipira y'abagore gusa cyangwa? Hano mu gihugu nsifura imipira y'abagabo, kiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda za Premier League. Niho nsifura. Ariko ku rwego mpuzamahanga kugeza ubu ni imipira y'abagore? Mpuzamahanga ni abagore. Ubwa mbere utangira gusifura umupira byakugendekeye gute? Natangiye ndi umunyagitambaro, byarantunguye kuko nakora gutuntu tutabaho. Abakinyi bakora ibintu nkibaza ibingibi nanjye ndahera he mfata decision, ariko icyo gihe nari mfite abantu bamba hafi kagenda bambwira courage, ntutinye, nimba wibeshye hano kurikira ahangaha match irakomeza, reba ahangaha wakoze gutya na gutya, ihangana. Byari byoroshye ku gitambaro. Hanyuma umaze kunoneho kugera ku rwego mpuzamahanga, nuwuhe mukino wa mbere watangiye gusifura mpuzamahanga? Nasifuye umukino wa Zambia iri gukina na Tanzania, no mukino wanjye wa mbere nasifuye hagati kwitwa ngo ni mpuzamahanga, aho nari nzi ku isi yose iri kundeba. Wari umukino kuri ngewe udasanzwe, kuko rimwe na rimwe wumva ko utari gusifura ibisanzwe, kuko wumva buri wese na televiziyo na kamera n'igisimba kiri kukureba. So n'umukino kuri ngewe watumye mfunguka, utuma nkora cyane, kuko iyo impression abantu bagukuyeho niyo bakomerezaho. Match nayikoze neza kandi niyo match yafunguriye n'amarembo yandi yose ari imbere. Iyo urakorana na bagenzi bawe babagabo mu kibuga mukorana muti? Kuri bagenzi banjye dukorana ibyo muri football ntibibaho, nta kibazo na kimwe gihari. Ahubwo abo tugiye gukorana nabo bitwa makipe, wenda batoza niki, mbere ntago babyumvaga umukobwa se yarabasha ibyi, kuko ntago ari ibintu bisanzwe. Ibindi ni ugukorana imbaraga, kuko uko twaremwe nk'igitsina gore dukoresha imbaraga nyinshi kurusha igitsina gabo kubera imiterere yacu. Hari ibihe tugeramo ugasanga ibintu bimwe birahindutse, bishobora kugira impact kuri performance yawe nk'umudamu. Izo nzitizi ku mubiri, ariko ibindi
ufite ubushake ushaka kugira icyo ugeraho ugakora n'imbaraga ukanasenga kuko cyose tubayemo ni amahirwe Imana niguha njye numva aha mpagaze ubu none nta nzitizi navuga mfite yambuza kugeraho nifuza. Urifuza kugera he Salma? Nifuza kujya mu gikombe cy'isi cy'abakuru kandi Nyagasani yarabimpaye kuko ndi ku rutonde rw'abazajya gukora icyo gikombe cy'isi cy'abakuru ni mu Bufaransa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Uherutse no mu gusifura igikombe cy'isi cy'abari n'abategarugori bari munsi y'imyaka 17. Wahavanye ubuhe mumenyi wabyitwaye muti? Urumva cyari igikombe cy'isi cya mbere nakoze match 3 ni ikintu kidasanzwe ko ni benshi tuba turi benshi kandi urumva nahageze nkasanga ninjye njyenyine w'umusifuzi wo hagati wari utarakora icyitwa igikombe cy'isi kandi nkahabwa n'amahirwe ngakora n'imikino imwe n'imwe yabaga ikomeye kandi bakangira icyizere kandi nkayitwaramo neza. Salma Mukansanga tumwifurije rero kugira ibikorwa vyiza muri ico gihe azoba ariko arasifura muri ico gikombe c'isi umupira w'amaguru. Narinda babwiye yuko rero ari umwe mu bagore babiri bazohagarikira izo nkino ariko bagenzi banje barankebuye bambwiye yuko hariho bandi babiri ni ukuvuga ko azoba ari kumwe na babiri akaba rero bazoba ari batatu b'abagore. Dukomereze kuri ayo makuru y'inkino z'igikombe c'isi aho uyu munsi hakinwa imikino 3 muri ubu hakaba hariko hakinwa urukino ruhuza Senegal n'ikipe y'Ubuholande. Imbere yaho Ubwongereza bwatsinze Iran. Hakaba kandi hadekanijwe n'urundi rukino hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Pays de Galles canke Wales. Tuje Kigali ku murongo wa telefone aho turi kumwe na mugenzi wacu Yves Bucana ariko arakurikirana iyo mikino. Yves, nimba nyumva wo tubwira urukino rwa Senegal n'Ubuholande rugeze hehe byifashe gute muri kino gihe? Florentine, kugeza ubu amakipe yombi agiye mu kiruhuko ni ubusa ku busa. Kugeza ubu umukino urakomeye cyane. Igice cya mbere cyagaragaje ko umukino wari ukomeye cyane, amakipe yombi ari gusatirana ku buryo bugaragara. Senegal igakina idafite Sadio Mane rutayizamu wayo ukomeye ariko ntabwo igaragaza icyuho cye kuko abakinnyi bayo cyane cyane abinyuma kuri Bari ukinira Chelsea na Kuyate bihagazeho cyane ndetse n'umuzamu Edouard Mendy nawe ukinira ikipe ya Chelsea. Biragaragara yuko Senegal igikomeje kwihagararaho kandi nayo iri kunyuzamo igasatira. Imbere ya gatoya Yves y'uwo mukino Ubwongereza bwatsinze Iran ibitego 6-2. Umuntu yavuga yuko Iran iri ku rwego rwo hasi canke n'Ubwongereza bukomeye cyane? Reka mbere kubatsinze ibitego ku ruhande rw'Ubwongereza ni Jude Bellingham, Bukayo Saka watsinze 2, Raheem Sterling, Marcus Rashford na Jack Grealish bose bagiye bashyiramo igitego kimwe. Ibitego biba 6. Hanyuma ku ruhande rwa Irani Mehdi Taremi, uyu ni umukinnyi ukinira ikipe ya Porto yo muri Portugal, ni watsinze 2 harimo igitego yatsinze kuri penalty ku munota wa nyuma. Ariko ikigaragara nuko Ubwongereza bwarushaga Irani cyane ku mpande zose. Mu yandi magambo urwego bariho Ubwongereza mu mupira w'amaguru rutandukanye cyane n'urwego rwa Irani. Mu masaha ari imbere naho twiteze urukino hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Wales. Abantu bo kwitega iki muri runo rukino ga Yves? Amerika na Wales navuga ko abantu baza kwitega kureba umukino mwiza, umukino ukomeye. Mpereye kuri Wales ifite abakinnyi bakomeye nka Aaron Ramsey na Gareth Bale, na abakinnyi bakinnye ku mugabane w'Uburayi bazwi cyane. Gareth Bale asigaye akina muri Amerika. Barazi ko iki ari cyo gikombe cyabo cya mbere n'icyanyuma kuko imyaka yabo irimo iragenda izamuka. Gusa Amerika nayo iri mu makipe muri iyi myaka ishize yatangiye kuzamura urwego bikomeye kuko ifite abakinnyi benshi bakiri batoya bayobowe na Christian Pulisic ukinira ikipe ya Chelsea ndetse na Timothy Weah, uyu ni umuhungu wa George Weah uri perezida wa Liberia. Uyu mukinnyi rero akinira ikipe ya Lille yo mu Bufaransa niwe rutahizamu wayo ku buryo no mukino uza kuba ukomeye cyane. Ive igihugu ca Qatar naco cakiriye izi nkino ejo nico catanguye mu kibuga cari kimaze imyaka 12 citegura carubatse ariko ikipe yaco yaratsinzwe ejo na Equateur. Twavuga yuko Qatar yoyo yakiriye izi nkino
yoba ikiri ku rwego rwo hasi muri uwo mupira w'amaguru canke nuko yahuye n'igihangange byo wewe ubibona gute? Qatar mbanze mbibutse ko nyine yatsinzwe ibitego 2-0 na Ecuador, byombi byatsinzwe na rutahizamu Ina Valencia. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane ukinira ikipe ya Fenerbahce yo mu gihugu cya Turukiya, yahoze mu Bwongereza, yakiniye amakipe nka West Ham, akinira ikipe ya Everton. Ni umukinnyi ukomeye utari ku rwego rwa Qatar. Nababwira kandi ko ari ubwa mbere kuva igikombe cy'isi cyabaho ikipe yakiriye imikino, ikipe yakiriye icyo gikombe itsindwa ku mukino wa mbere ufungura. Nyine irushanwa ntabwo navuga yuko Qatar yagaragaje urwego urwo ari rwo rwose. Qatar iri ku rwego rwo hasi, byagaragaraga mu mupira w'amaguru iri ku rwego rwo hasi. Gusa nyine twavuga yuko bizanayigora, ukurikije uko twabonye ikina, bizanayigora kuba yava mu itsinda, kuba itabi ya nyuma mu itsinda bizaba ari inkuru ikomeye. Wakubitira amaso ku makuru avugwa hanze y'ikibuga, woba washoboye kumenya ingene icuka cifashe kuba baraye batsinzwe gutyo mu gihugu? Icuka kimeze gute? Ntabwo ari cyane kubera ko Qatar n'ubundi umuco wabo, umupira ntabwo uba mu muco wabo, ku buryo n'abafana Qatar biratangazwa ko yakodesheje abafana baza ku kibuga kuyogeza, ibakuye muri za Algeria, ibakuye mu bihugu nka Tunisia, ku buryo kuba yasezererwa. Ubundi kenshi muri Afurika ikipe isezerewe batangira kugira impungenge ngo nta mufana uzongera kwinjira, ariko mu gikombe cy'isi biba bitandukanye kuko itike ziba zaraguzwe kera. Qatar yavamo itavamo n'ubundi so muco wabo, umupira uzakinwa kuko hari amakipe yatwaye abafana benshi, za Brazil, za Argentine n'amakipe menshi y'Iburayi, y'Ubwongereza n'ibindi bihugu.